twagira duhe kaze abashitse mu nyuma tubaza kwakirana nabo bumva umugisha w'Imana, kandi hariho abandi tutahaye kaze. Iyo dufise uruhimbi ku munsi mukuru nk'uyu, tuba dukwiye kubaha kaze nabo n'abavyeyi, kugira ngo mubasanze mu nzira haraho musanga barwaye canke barushe, mubamenye. Duhe kaze abafasha baba pastori, muhaguruke namwe tubahe kaze. Muri abavyeyi igihe cose bababonye mw'Ishengero baze barababonerega, ntibaze barabirengagiza. Naho bamwe muri ko murakura nabo nyene barya bazohava basaza bamere nk'uko kiwanyu. Mbega aba bavyeyi murabahaye kaze? Mubahaye kaze mu izina rya nde? Yesu Kristo abakorera iki? Kaze cyane. Twabonye harimwo abashitsi, harimwo n'abandi, no kugira ngo nabo babone abo bashitsi abaribo. Imana ibaha umugisha cyane. Twagomba rero turabe ijambo ry'Imana ritoyi. Twariko turaganira hano na Pasteur hano mubwiriza, tuvugana ku ndirimbo mwariko muraririmba mwebwe. Ariko nibaza abantu bariho, nico gituma urya musoda yarahiye ati nivy'ukuri uyu yari umwana w'Imana. Ababonye ubwira kabiri n'amaso, bafise imiheto, bafise iki, abasoda b'Abaroma bari mu basoda bakaze bakomeye b'ico gihe, bakabona ubwira kabiri, bakabona ibitandara vyadagurika bigasatagurika, hakaba gacerere, abantu bakaja mu gatengo. Nivy'ukuri baravuze ati n'umwana w'Imana. Kubera iki? Babonye ibidasanzwe. Imana rero harya nta kiyinanira. Ugomba kubimenya, uzobaze Nebukadineza. Ariko aragendagenda i Babuloni avuga ngo voilà Babylone que j'ai bâti. Aha naho niyubakiye i Babuloni, ariko aragazagaza. Akibikuye mu kanwa ijwi riti kuwe. muri ico cyubahiro kingana gutya. Mbega vyarabaye. Yari yaranyaze ibintu mu ngoro y'Imana, uwo mwami. Ibikombe bakoresha mu ngoro y'Imana, mugabo aratinya kubikoresha kuko yaravuga ati Imana y'Abisirayeli irahambaye, arabireka birekera ngaho. Mugabo umuhungu wiwe Berushaza aca avuga ati zana nta bindi ngaho, bimwe data yakura hariya i Buyuda, mubizane tubinyweremwo. Hamwe bariko baranywa, baza babona ukuboko kw'Imana kuriko kurandika. Ati ibintu birakomeye, umunsi mukuru curahagarara. Imana imanutse umunsi mukuru urahagarara. Ijambo riracugwa ati wagezwe ku munzane basanga ntushitse. Co kirimi vyavuzwemwo abahari abarakizi, tekeri mene ufarasini. Wagezwe wa mwami w'iki gihugu, basanze udashitse kandi hari ijambo ricuwe. Mbega vyarabaye. Turafise Imana ikomeye mw'ijuru. Mu Gasenyi mutamasengesho. Bamwe muracari batoyi, muraririmba munezerewe muri mpwemu kuko ntimuragira amageragezwa. Ariko haraho amageragezwa aza nk'imisozi, ukazubona tewe Zerubabeli uwo musozi chini, ukazubona umusozi uraryama, Zerubabeli akagenda. Mwaririmbye ibintu bikomeye. Korale hano mwavuze ngo ni yakangahe? Baririmbye amajambo akomeye. Niba batanguye abantu banduye bafise ibyaha vy'ubugesera, ariko bagahangara bagakora ku vyera. Kuko turi mu gihe c'ubuntu, Imana irabireka. Ariko Imana ivuga ati nzobahana. Mbega izobishitsa? Urabaza umwami Hezekiya.
Yesaya yatumwe, Hezekiya tunganya ibyo mu rugo rwawe kuko ugiye gupfa ntugikira. Hezekiya ati ko Imana ivuze aha ndagenda nta kabuza. Aca arahindukiriza amaso ku gisi kuraza umwami bari kumwe n'abagendanye n'intoni n'abandi, ararira avuga ikiti, mwami wibuka ivyo nakoze vyiza. Nasanze ibikorwa vyiza navyo ari byo bishobora guhindura imigabo y'Imana. Yari karagenda atashe Hezekiya, yumva ijwi rivuga ngo hindukira umubarire utugusenga kwa warakumvise, kandi ku myaka yawe yumvira umuntu agomba gupfa bamubariye ko azomara imyaka 15 yindi yo kubaho. Noneho wo kubarira tugira upfa ubunyene, wovuga iki? Wovuga nka Hezekiya? Imana idufashe. Ivyo nivyo mwiririmbiye, si ivyo jewe ivyo nazanye sindabibabarira, ivyo nivyo iwanyu. Yega naho twotahira kuri ivyo mwamaze kwigisha. Amen. Jewe ndafise ijambo ry'umuntu umwe wa kera wo muri Bibiliya yitwa Morodekayi. Niwe ngomba ko tuvuganako. Morodekayi umuyuda, Morodekayi umunyagano, Morodekayi umuntu hari mu gihugu c'amahanga, kandi umunyezamu wa wundi wo kw'irembo ry'ikirimba. Niwe tugomba kuvuganako, ariko afise Imana, yamenye Imana neza y'abayudi yari Morodekayi. Turaza kuvugana n'uwundi muntu akomeye yitwa Hamani, umuganwa mukuru yakujijwe agasumba abandi. Hanyuma turavuga n'umwamikazi umunyamasengesho Esteri. Hanyuma turavuga n'Imana yo mwijuru ingene ihindura ibintu. Imana irahindura ibintu. Haleluya. Reka rero dusome, tubanze dusome, tureke kuvuga isozi. Dusome mu gice ca kabiri c'igitabo ca Esteri, umurongo wa 21 tugeze 23, ni mirongo mikeyi. Esteri, dusome igice ca kabiri, umurongo wa 21 tugeze 23. Turaza turasoma ivyo tuza kuvugamwo n'ivyo nababariye, kandi sinza gutevya kubivuga. Aho mwigiye ni vuba, emwe ndazi aha yarahatigitiye hano uyu mukozi w'Imana. Jewe uyu naje gusozera gusa ivyo amaze imisi avuga ngaha. Haravuga ngo muri iyo misi Morodekayi yari yicaye ku kirimba ibwami, babiri bo mu nkone z'umwami Bigitana na Tereshi bo mu barinda umuryango barashungumirwa barondera ingene bo kwica umwami Ahasuwerusi. Iyo nama imenywa na Morodekayi, abibarira umwamikazi Esteri. Esteri nawe abibarira umwami atumwe na Morodekayi. Ivyo babisuzumye basanga ariko biri, abo bompi babamarika ku giti, maze ivyo vyandikwa imbere y'umwami mu gitabo kidonda ibigenda biba ku ngoma y'umwami. Reka tubanze dusome mu gice ca gatatu, duhereho tuje imbere aho nyene munsi. Maze hanyuma y'ivyo umwami Ahasuwerusi akuza Hamani mwene Hamedata umwagagi, amushira hejuru, intebe yiwe ayisumbisha iz'abaganwa bose basabanye. Maze abagendanyi b'umwami bose bari ku kirimba ibwami bunamira Hamani bakamwikubita imbere
kuko umwami yari yabishinze ngo bamuhiki icubahiro. Ariko Morodekayi ntiyamwunamira, ntiyamwikubita imbere. Maze abagendanyi b'umwami bari ku kirimba ibwami babaza Morodekayi bati, niki gituma uca mu cagezwe c'umwami? Nuko bashishikara kubimubarira uko bukeye. Ntiyabumvira, baca babibarira Hamani ngo barabe ivya Morodekayi uko vyoba, kuko yari yabibariye ngo n'umuyuda, yababariye ngo n'umuyuda. Nuko Hamani abonye ko Morodekayi atamwunamiye canke ngo amwikubita imbere, aca arashangashirwa, ariko abona yuko gufata Morodekayi wenyene atakimazi, kuko bari bamubwiye ubwoko bwa Morodekayi ubwo ari bwo. Nico catumye Hamani arondera uburyo bwo kugeseza abayuda bose bari mu bihugu byose vy'umwami Ahasuwerusi, ari bwo bwoko nyene Morodekayi, ari bwo bwoko nyene bwa Morodekayi. Umviriza, nagomba nunguruze tubanza dusome gusa. Soma mu gice ca 5 duhere ku murongo w'9. Tubanza dusome iki gitabo ca Esteri. Nico ngomba ko dusoma uyu munsi. Ku murongo w'9 haravuga ngo, nuko uwo munsi Hamani asohoka himbawe, afise akanyamuneza mu mutima, ariko abonye Morodekayi ku kirimbi bwami atamuhagurukiye canke ngo amurondere amuroreshe ko n'ijisho, bimutera gushungumirwa cane. Yamara Hamani ariyumanganya arataha, atuma guhamagara abagenzi n'umugore wiwe Zereshi. Nuko Hamani abiganira uko atunze, nuko bamuhaye icubahiro, nuko n'abana biwe n'ingene ari benshi, n'ingene umwami yamushize hejuru muri byose, kandi ko yamukujije kuruta abaganwa b'umwami n'abamenyekana biwe. Hamani arongera arababwira ati, kandi n'umwamikazi Esteri nta wundi yakundiye kwinjirana n'umwami ku giturire yiteguriye atari jewe, mbere n'ubu yantumiye ngo nejo nze njane n'umwami. Ariko ivyo byose ntaco bimariye, akibona wa muyuda Morodekayi yicaye ku kirimbi bwami. Nuko uwo mugore Zereshi n'abagenzi biwe bose bamugira inama bati, nibashinge igiti c'intambwe 50 z'ukuboko uciriye mu nkokora, maze ejo uzosaba umwami utange Morodekayi bakimumanikeko, uheze ubone kwinjirana n'umwami ku giturire unezerewe. Nuko Hamani ashima iyo nama, aca ashinga ico giti. Nagomba rero ndababarire ivyo mu gice ca 6. Muraza kuvyisomera ico gice cose ca 6. Ingene umwami yabuze itiro mwijoro. Haleluya. Reka tubanze tugume ngaho. Umviriza, umuntu ga haraho bimugora. Uri umuganwa mukuru, Imana yaciye mu mwami, umwami aragukuza asumba abaganwa bose. Uwo mwami yari umwami w'abamiga, Empereur, yaganze ibihugu byinshi. Mwasomye ngo bingahe? 127. Uwo mwami yarakomeye, n'uganza kimwe gusa ntawe umuvugana. None ibintu 120 n'indwi byari byinshi. Uwo muganwa rega yari yabaye icegera c'umukuru w'igihugu, aramudugije asumba abaganwa bose. Urumva ico cubahiro? Ashitse muhira rero yarahonyora hasi, akumva isi kumva ko yahonyoye hasi. Aragenda rero ashika imuhira, aca atangura kuvuga rero, murazi uko nsigaye meze ubu,
ubu ndi mukuru gusumba abaganwa bose batwara ibihugu 127. Uraze reka tuvuge nka Etats-Unis d'Amerique, ibihugu birenga 50. Murazi state yose canke intara yose ibifise gouverneur yega bajyana bakuru b'ibihugu, kuko barafise parlement, barafise ibintu byose hariya muri kariya gace, bakaba bafise na gouvernement central. Umviriza rero, hamwe rero hari mwumwe muri barya aca aruta bajya bose. Urumva icyo cyubahiro cyo umuntu ingene kiba kingana. Ashitse muhira rero, mugore wanje, bakunze banje banyegereye, ngira ndababarira inkuru mutamenye. Umwami yankujije nsumba bose. Ico ni cambe. Ikigira kabiri, raba bahungu n'abakobwa mfise, ngira yari yabavyaye ku bagore benshi. Muzobaraba muri ivyo bitabo muri ico gitabo ca Esther bari benshi cyane. Raba ubutunzi mfise, mbere kanatsinda, erega namye kugiturire hamwe n'umwami kazi yadutumiye ko Esther. Nejo mbere nzosubirayo. Umviriza namwe muca umurongo mwumve. Ariko ivyo byose naho ndabifise, nico cubahiro cyose naho ndagifise. Umvereza nije ndabivuze nkibona ujya munyezamu. Urumva afise icubahiro kirenze, mugaba kibona umunyezamu ntaja no mu rugo, ntaco kimaze ujya munyezamu akiri haje. Icubahiro ciwe avuga ega yakirutishije umunyezamu yaciye yaba mukuru kuruta. Urumva umuntu ahambaye aho gushimira Imana ababazwa n'umunyezamu. Ariko ngomba mvuga ibanga ry'uwo munyezamu, yari yaramenye Imana. Abayuda bari bafise itegeko rivuga ngo ntukagire izindi mana umbangikanya, ntugasenga ibintu n'abantu, usenga Uhoraho Imana yawe yonyene. Vyari kwa Morodekayi naho yari umunyezamu hanze. Reka tuvuge niho mwo bitahura. Umuntu afise umunyezamu wo mu rugo, mwebwe abakuru ndababona muri mwo ngaho, mukagira n'abasiti bari forme bashobora kugwana, bari imbere, babonye umukuru aje bagaca bahaguruka bafise n'imyambaro bobo. Abandi ntibafise abasiti, bafise abapolisi. Abandi ntibafise abapolisi, bafise abasoda. Urumva bakaba hari imbere. Babandi babiri rero bari imbere, umunyezamu yiyicariye harya hanze, we yaraba ivyo hanze. Aza yumva abagabo babiri, babandi nyene bararira bari hafi, yumva bariko baridoga ko bazokwica umwami. Urumva ingene Imana ikora, aravyumva arahora, arabarira Esther, nawe ngo niwe yari yaramureze. Aramubarira ati urabarira umwami, barya abantu naho babizigiye, babiri muri bo bagomba kuzomugandagura. Barabijana hari y'ibwami. Umwami acashiraho iperereza, mubitohoze mwumve ko ari ivyo. Babitohoje bumva ko ari ivyo, babagabo bagomba kuyoba, niyo mvugo, bagomba kwica umwami baramenyekana, baramanikwa ku giti barapfa. Kuko urumva umuntu yagomba kwica umwami baca barabica. Birandikwa mu gitabo, bandika ngo, uzobisome mu gice ca 6, bandika ngo Morodekayi niwe yavuze abantu bagomba kuyoba. Bijyama ngaho. Hamani rero yagiye inama n'umuryango wiwe n'abakunzi biwe, ati ubu nukumanika Morodekayi, mwumva ingene Imana ikora. Ashinga igiti c'intambwe 50 ciriye mu nkokora, akimanika ngaha caragenda kugira ngo agende kugiturire n'umwami mu nzu kwa Esther. Muri iryo joro ndakunda Imana. Haleluya. Imana irashobora kurara
wikarara ifise uruhagarara kubw'umugororotsi umwe gusa. Ivyandiko bakandika, ibiti bigashingwa, Imana igahagarara, maze umwami yabura itiro kuko Imana yamwase itiro. Uyu munsi kubw'umunyezamu wanje Morodekayi, umwami ntasinzirana, ditire l'Eternel des armées. Ntashobora kumusinzirana uyu munsi. Turabe nanje. Umuntu wanje yaravuze akiza ubugingo bwiwe, ariko ntaco yamwishuye, ntaco yamuhaye. Harageze ku mugororotsi yishugwa sha. Amen. Umwami itiro rirabura, arondera abantu babishikira biwe arababaza ati mbega nzanira igitabo c'ibigenda bibibwami baturumbukira kuri vya bintu vya Morodekayi. Maze arabaza ati mbega Morodekayi ahavugiye vya bintu, mbega hari iciza yoba yarakorewe? Barabura barazingurura ati nta na kimwe yakorewe mugenzi. Tumviriza rero aca ariyumvira, umunyezamu aragomba gutabagwa, kandi wa muntu yanse kubumbwa n'icubahiro agomba ciyambure agiha umunyezamu. Ku Imana yabigezega birakunda. Ariyumvira, umuntu yakijije ubugingo bwanje no mukorera iki? Nta wundi nza gusaba iyo mpanuro, nza kuyisaba umuganwa aruta abandi baganwa. Urumva bigaruka hahandi nyene. Hanyuma baza bumva abantu mu rugo, umwami ari mu kirimba, baza bumva ngo hi, urazi aba bantu badutwara, urabona iyo bashitse wumva bamwe bagira ngo di, abandi nabo ngo di, abandi nabo bururuka imiryango y'umuduga bakubita. Ngira yari ku mafarasi, nta miduga yari bwaguye. Umwami ati ivyo numva mu rugo nibiki? Amani, ati ni amani. Yega amani yari munini. Urumva ashitse mu kirimba, n'ikirimba caramenya ko Hamani yinjiye mu kirimba. Mbe ivyo numva mu rugo nibiki? Ati ni Hamani. Umva muce mumubarira ubunyene acarenguka ngaha. Urumva ngomba nkubarire ijambo rigoye. Arashitse ngira ngo yibaza ko yacerewe kuja kurya no kunywa hariya kwa Esther. Ati Hamani aho aracaraho bariko baragira randemadonero. Urumva umuntu mukuru babandi bose bari hajya ku kirimba, umuganwa rutabandi ngo waraje. Noneho ati Hamani, hari jambo rishasha ngomba kukubarira. Umva, mbega uwuhoraho akunze guha icubahiro Hamani, uw'umwami akunze guha icubahiro Hamani, uw'umwami akunze guha icubahiro yokorerwa iki? Hamani urumva ivyimviro biraza ati none hari uwundi atari jewe, si jewe ndutabaganwa bose. None ko arutabaganwa bose, ivyo yakora vyose yakora vyikorera. Ati mwami arabanza arimvira, uwo muntu ivyo yokorerwa ngibi. Icambere, yohabwa ijya farasi ugenderako, kandi bagashirako amatandiko yayandi nyene, kandi bomuhana wa mugufu nyene, kandi bomuhana ca gitsibo nyene c'ubwami. Hanyuma ugacurondera umuntu watonesheje nawe nyene, agaca agenda imbere y'uwo muntu akagenda aravuga ngo uku niko umwami akunze azohora agirirwa. Urumva yari yabitondetse neza. Umviriza, aha ndazi hariho abantu bize ibiharuro vyinshi, bize amategeko, bize ivyo kuvura, bize ivyiki. Mwarize kweri, ndababona mwarize, muri abakuru benshi. Ariko gasha Imana, Imana haraho hari urudu
ikaduza ateregana wewe wabigize muri bimwe bakwigisha mu ishuri nayo ikamanura wamanura nayo ikaduza sha tumva Hamani uvuze ngo iki arongera arabinoza neza tumvereza genda rero ivyo nyene uvuze atana kimwe ukuyemwo ubikorere Morodekayi yasize amanitse igiti cyo kumumanikako umviriza icagezwe rero cabo bari abantu bo muri Oriya caba ari ikibiriraho umwami avuze waca wekize giti nta bindi bikazosubirwamwo hanyuma ego barazanye Morodekayi Bibiliya yanje ntivuga byinshi ngira ngo none umunyezamu nabujya yagiye ku ifarasi y'umwami yaruhagiwe yarasizwe yaratunganijwe kandi bamutumye bandega babashibamye umwamiga none kugira ngo ashike bwami ndabona umunyezamu ariko arurizwa ku ifarasi y'umwami ndabona umunyezamu ariko yambikwa igisibo cy'ubwami ndabona yambika umugufu w'ubwami ndabona ifarasi iriko iritegura kugenda ndabona Hamani ari imbere agenda aravuga ngo umwami akunze uku niko azohoragirirwa avuye hariya mu buyenzi aduza ikiriri avuye ikiriri agiye mu Kinindo araje kumutanga araje mu Kamenge araciye ngaha agiye mu Itenga aragiye yewe yararushe Bibiliya ntivuga ko yagenda n'amaguru canke niki umva uko yagenda kose kandi aho hariho abantu bo muri documentation uraza umukuru yagenda baba ariko barumviriza ko ivyavuzwe hari kivako bariko barumviriza mikrofone ingene igenda iravuga umwami akunze uko niko azohoragirirwa nuko nyene nivyumvikane uko niko bizogenda ataha kabaye yatashe kabaye ashika muhira rero babakunzi biwe n'umugore wiwe baramubaza bati mbega vyabaye gute uyu munsi ati hora vya bintu vyahindutse aho ati nagize ngo ndashika baca bavuga ngo Morodekayi nagiri kunuku aha niriwe ndazunguruka kumugwa Ishushani nataye wakuba umugore wiwe tumviriza rero ndakubarire wa mugabo naho bagukujije agasanga uyu muntu wari wamanikiye igiti agasanga ari umuyuda ukaba umaze iminsi wiriwe uracurangurizwa imbere yiwe basi karabaye ninasikia ukimya nukuvuga abantu bose bariko baribaza ingene vyabaye bukaya bwaho arazinduka rega ntiyari kureka kuzinduka yega nta wikura batarasoma dokire arazinduka mugabo amanyama yaheze ntiyarakiraba bamunamira n'abatamwunamira oya byari vyahindutse ati uwo ninde ati ni Hamani ati harageze kuja kwa Esteri kuri cya giturire bukeye ubu naho akijako ugira ngo arabimira neza agaca rero arashika kwa Esteri bakavyagira igiturire ibiki abakevyi bakanye banywa hanyuma rero umwami hari hageze isaha y'Imana igeze uzotabarwa nuko abantu bagomba ko Imana ibikora ku munsi oya Imana ntijye bishushe nk'inyundo oya Imana ikorera ku gihe irabanza ikareka ikaraba ukwizera kwawe ingene kugenda ikakureka
ikakureka. N'igihe Yesu yaza kuducungura, Imana yabanje iramureka, aragenda igorogota irabireka, arakubitwa irabireka, aracumitwa amahwa irabireka, arajamwe imisumari irabireka. Yesu ariko arasenya aravuga ati data niki kikumebesheje, yabanje ikareka. Ariko byaramubuzije ko azubukase. Imana ikorera ku gihe, ikorera kuri porogaramu yayo. Rero barashitse kwa Esiteri, barariye baranyoye. Umwami ati Esiteri igira hino, vuga rero, ndabona iri zimano ryawe ry'agasakisa kurafise icyo ugomba, mbarira icyo ngo ugomba. Ati icyo ngomba, nagomba gusabira ubwa mbere agatwe kanje, nje nsabira n'agatwe k'ubwoko bwacu bwaraguzwe, kandi ayo mahera yarinjiye mu bwami bwawe. Nibiki ivyo vyakozwe nande? None ivyete ntivyasinywe, ntiwabisinye? Jewe bivuga iki? Aramubarira, none vyakozwe nande? Uwo muntu agomba kwica umwamikazi, n'ubwoko buva mu mwamikazi, uwo muntu ninde? Umviriza, munyumvirize gose ngaho nye, ngo nta wundi, aho icyubahiro cyageze niho amagorwa yageze. Nta wundi mwami nye n'ingoma n'uyu mubisha muri kumwe Hamani. Yasumbye abaganwa bose, none ubu n'umubisha. None ko bivuzwe n'umwamikazi, ugira aha ntibizagukomera. Umwami iti bwa bundi wa mugabo namuzanye impande yanje agomba kumfakaza. Ishavu rigaca riziriringa, agaca buriya kwigwa akiruka agenda hariya mu nyubakwa, urumva agenda yibaza ingene ibintu bimeze hariya kuri uwo mugabo. Hamani terega ndapfa ndabizi aba bagabo aha ndapfa nta kabuza. Aca agenda aho yicaye Esiteri ku kigwa, agenda ngo asabire agatwe kiwe yikumbagaza ku mwamikazi. Umwami rero arahindukira ati agomba afatire n'umwamikazi ahanyene mu maso yanje. Bigeza bwa bundi nuko hari abagabo rero babashibamye bakaze, iyo baravye baramenye icyo babariye, bamupfuka mu maso. Umaze gupfukwa mu maso rero hariya mu bihugu byo mu buseruko wabugiye ati naho tubarira kumupfuka mu maso, ariko hari icyo utazi, hari igiti wa muntu waraye uvuze yuko agenda agendeshwa mu gihugu, bamumanikiye igiti, uyu mugabo ahavira hashika mwica. Genda umve ingene ibiharuro by'Imana bihindukira. Genda kuri ico giti nyene yari yashingiye Morodekayi, kibari cyo mumumanikako. Vyarakozwe, musomye muri Bibiliya vyarakozwe. Imana igiye kugutabara. Ntutinye ibikangisho vy'abari abantu bagukangisha. Turafise Imana mwisho, turafise Imana mwisho, turafise Imana mwisho. Haleluya, haleluya. Uzosome muri kiya gitabo ca Esiteri, umugabo abaye gito akwegera umuryango wiwe. Abana bo kwa Morodekayi barabica ati ntibashoke babahamba, ahubwo babanikire. Abantu bo mu muryango kwa Hamani, abahungu beshiga, babice babanikire ku zuba. Bagire gute? Murasoma murabe. Kora na Datani na Biramu nibo bakoze ibyaha bagarariza Mose. Ariko igihe ingo zabo n'abantu babo n'abaki baje kuzimu, none abana bakora
abagore bakora na Datani na Biramu abaki muko baje kuzimu bari bakoze iki? Wa mugabo w'intahaga waretse guhaga icubahiro Imana yaguhaye, mugiye guhigura n'Imana. Reka abo bantu b'Imana bagende bakora ibikorwa by'Imana batuje. Reka umunyezamu asubirira umukuru w'abaganwa, bishire mu biharuro. Yomba ukora ibiharuro bimeze gute? Yomba ukora ubanza ucapure muri biriya bicapu vya geometry, yomba ugira algebra, yomba ugira iki, ndazi ko impamya bushobozi ufise ni ndende, ntibikwigwamwo ibiharuro vy'Imana n'ibindi. Abantu bafata intumwa barazikubita, barazihana, ziragorana, turabahirije kuvuga muri iryo zina. Uzuye mpemu yera tumva, umva tubabarire, nimubivuge mubifoboye, twumvira mwebwe no kumvira Imana, mubitubarire turaba. Abandi bagabo bati aba bagabo ntimuzobashobora. Ngo none abandi banyabwenge ngo aba bagabo ko batize, none ibi bintu bavuga babikuye hehe? Hariko umuntu umwe aravuga ati hora bagendanye na Yesu. Naho woba wize ibiharuro ugahagarara harya ukabarira umusukoni iti ni wume, ntugenda wumye, ntushobora kuma namba. Ariko Yesu agiye ku musukoni ati mpa ivyamwa akabibura, ntugapfusubiye kwama akirenganira. Bagarutse bahaciye bukeye basanga wumye, tebaga uyu muntu tugendanaga ninde? Yesu akabarira abigishwa biwe ati be muraja buka mu bwato muje hakurya. Yigira handi baza babona ariko aragenda ku mazi. Mu biharuro vyawe n'igifaransa n'icongereza uragenda ku mazi ndabe. Petero atagasanga ari wewe mbariranze. Erega nawe nyene yaragerageje. Erega na Petero yaragerageje. Hanyuma imipfundi baye myinshi iti ndarase iti ntabara. Ibiharuro vy'Imana ni vyinshi. Yona Imana iramutuma ngo aje kuvuga aranka, iramureka aragenda. Uraza abakozi b'Imana ifise ni benshi, ituma umuyaga, umuvuga butumwa azi gusemerera neza yitwa umuyaga, ikiyaga kiravurungana. Ubufinda burakogwa n'abanyamahanga ati terera mu kiyaga, baterera mu kiyaga. Hari yuwundi mugabo ngira yari archevêque yari epfo, yitwa ifi, irasa matoya asha ubanza kugenda iyo uhoraho yagutumye ati hwa, iramugumya ntiyamurya. Twebwe twabaye ku kiyaga Tanganyika, nta kintu gishobora kurara mu nda y'ifi iminsi ngahe ngo kibeho, gica gisha, hari ubushuhe mu ifi, ntishobora gupfa kuko yari yatumwe n'Imana. Hanyuma rero ndabona amasengesho ya Yona, nguko niko umuntu ahumirije ari mu nda y'urufi avuga iki? Imana iravyumva. Mukozi wanje fi jana uwo mugabo w'intumva hariya ku musenyi ati genda uvuge vya bindi uhoraho yari yakubariye. Naho nyene ubutumwa bw'umunyenzigo ntibutumbera, ntiyarinda gutegura, ntiyabariye abininewe ngo bihane muvyumve, ntiyagomba ko bihana, yari n'inzigo ngo bapfe Imana ibahonye kuko bari abansi b'Abisirayeli. Mugabo yagenda avuga ngo hasigaye iminsi 40, hasigaye iminsi 40, hasigaye. None kutavuga muri iyo minsi 40 ico abantu bokora ngo bitegure? Ntacyo bitwaye. Mpemu yera camurika akaja ku mwami tibarira abantu bicishe bugufi, bambara amagunira. Imana irabatabara, ariko yo natabigomba. Uzotabagwa naho uwo mubana atabigomba, naho ujya mukorana atabigomba, uzotabagwa.
ndabifuriza gukura mu ijambo ry'Imana. Umviriza dusome muri Yeremiya 29. Wewe sinzi ivyo wiyumvira kuri uwo muri kumwe. Hariho abantu bintumva naho bo bari ubutumwa batabwumva, bamba bari mu rusengero ari intumva. Urabona abo bantu ndabagareranya n'umwami Baraki yatumye ko umuntu yitwa Baramu umuvugishwa n'Imana ngo amuvumire abantu b'Imana, akagabiriza yatanze ibimazi ngo abavume, agacagabiriza agomba kubavuma mu izina ry'Uhoraho, ariko amajambo aza mu kanwa agaca avuga ngo ninde yovuma ab'Imana yahezagiye. Baraki tariki vyose vyo nakuzaniye, reka tuje ku mpinga y'imisozi ubanze ubarabe neza. Akongera tubunda bavuma mu izina ry'Uhoraho, akongera kihanukira ati ninde yovuma b'Imana yahezagiye. Ati kandi rero uragaba, hari umuntu mbonye afise icumu ry'ubugabe amaze nk'inyenyeri ariko araza ahubwo azoza kubatabara. Umva Yeremiya 29 umurongo wa 11 havuga ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvira ko nije Uhoraho mbivuze ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mwiherezo ryanyu. Amen. Imana ntiyiyumvira ivyago ku bantu, Imana ntiyiyumvira gucanishamwe abantu, Imana igomba kunga abantu. Ariko umviriza, mu minsi y'iherezo ubuhanuzi buvuga iki? Mu minsi y'iherezo hazoboneka abacokoranye, mu minsi y'iherezo abantu bazoba banka kuzura, mu minsi y'iherezo abantu bazoba bankana, mu minsi y'iherezo ngo nibataba amaso n'abatoranijwe bazozimira. Wumire kuco ufise ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Uri nugutwe niyumva ico mpema bwira amashenge. Twunama imbere y'Imana. Amen. Reka kwirigwa. Hariho abantu bavuga cyane cyane birakunda kuba ku bantu b'abavyeyi bagakankamira abana ba bakababarira ngo nutakira uko nzokuvuma. Yo urihenda nta uvumo w'Imana yahezagiye. Umviriza, haraho wizigira ibitari vyo uraba wizigiye Uhoraho, kuko Uhoraho niwe azotuma bikunda. Umva, Uhoraho niwe azotuma bikunda. Reka kugira amaganya. Uyu munsi urakenye, ninde yakubariye kuzopfura umukene? Abana b'abanyarucari bariga bagaheza za kaminuza, ariko abana b'umutunzi afise ivyo yobatangira bakamugarariza bakanka kwiga. Ivyo ni biharuro vy'Imana sha. Mbere abatunzi bagatangira amahera abana b'abandi ngo bige, abiwabo banse kwiga. Ngivyo biharuro vy'Imana. Wizigira Imana nayo izogutabara. Twunama imbere y'Imana. Ninde afise umutwara agomba gushikiriza Imana akavuga ati Imana nanje kumbura izontabara, rega izogutabara, reka gukekeranya izogutabara. Erega naje izontabara, erega abakozi b'Imana namwe izobatabara. Uri munsi y'izuba ntabura umutwaro. Turafise Imana mwijuru. Amen. Turafise Imana mwijuru izodutabara. Imana izodutabara. Imana igira itabaro rya mugore ajigirijwe, Imana igomba itabaro rya mugabo ajigirijwe, Imana igomba itabaro rya musore ajigirijwe, Imana igomba itabaro rya mukobwa ajigirijwe, Imana igomba itabare urya mukozi ajigirijwe nabo bakorana mu biro. Imana igomba itabara. Mana tabara aba bantu bawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana igira itabara ishengero muri iyi minsi y'iherezo. Amen. Mugume ku mavi. Bimwe baririmba byo mu Gasenyi.
Sawuli ariko arafuhagira agenda muri Antiyokiya i Damasiko, bariko barasenga bapfukamye. Yesu arahagarara ishengero, arahagarika Sawuli ati hagarara Sawuli umpigira iki? Nawe Sawuli arabaza turindega mwami, ati ni jewe Yesu uri kurahiga. Uzosanzaza ishengero rya Kristo azogwana na nyene ishengero kandi ntazomutsinda. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana igomba gutabara ishengero kandi igomba kuryeza, ibanje gukuramwo ibizimya muriro. Mwe mupfe gusenga mugume ku mavi murabe, Imana yacu iri ku ngoma. Yo, Imana ni nziza. Tugira dusenge, tugira dusengera abavukanye. Haleluya. Tugira dusenge. Haleluya. Urashamagando. Tugira dusenge, dusengera abavukanye. Ko wahagurutse uvuga ati Mana wamutwara, hariho gutabagwa mu Mana. Naho tutogushikira, Imana yaguhagurukije yagushikiye. Ugomba upfukamaho nyene ugeze, Imana yo mwijuru ndazi ko yagushikiye, niyo yaguhagurukije. Igusanga igutabara. Amen. Imana igutabara. Ndagomba gusaba Pasteur Gervais kuva hari Muyinga ushikano, hari ikaramu. Ashika hano asengera aba bantu Imana ibatabara. Pasteur Gervais urasubiriyo ubanza basengere. Ya, ushike ubanza basengera Imana. Mana yacu nkuru mw'ijuru, turagushimiye turagukengurukiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima rifise ububasha, kuko rirashika mwami mu bugingo bw'umuntu rikamenera, rigasesa, rigashitsa naho egome mw'izina ryawe Yesu Kristo ritanye ubugingo n'umusokoro. Mw'izina rya Yesu turagushimiye ko ijambo ryawe ariryo rishitse muri aba basabyi bawe baje bagapfukama hano. Ni kubw'ijambo ryawe rifise ububasha, kuko ryagaragaje rirashitsa naho mwami rimeneranya, rirerekana icyo umuntu wese yakoze kugira ngo uno munsi ave hano mwami atunganijwe n'ijambo ryawe. None nuhabwe icyubahiro. Haleluya. Urakoze mwami kuko uri umukiza. Haleluya. Urakijije abasabyi bawe mwami, umwanzi Shetani yari yabateguriye mwami kuzohava bamanika ku giti, ariko uno munsi kuko ufise imigabo yawe myiza, kuko ivyiyumviro biyumvirako ari byiza, ari iby'amahoro, nawe ugombye kubaha amahoro. Nagusabye mwami ngo ayo mahoro bayatahane, kuko baje kuyaronkera ku musaraba igorogota niharonkeka. Haleluya. Urakoze kugize neza kandi kubahaye amahoro uno munsi bayatahane mw'izina rya Yesu Kristo. Amen. Nubu dushishikare gusenga. Sabe hano Pasteur kuva hariya Imuyinga, shishikara usenga mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Turaguhaye icubahiro ewe uhoraho mwami Imana yacu, turakunezererewe igitangaza wakoreye umusavyi wawe Morodekayi. Yaribaza ikizomukura kw'izamu, nta nzira n'imwe yabona, kandi igihe inama zagirwa zo kuzohonya abayuda nta nzira n'imwe yabona yo gutabarwa, ariko afata ibihe byo gusenga Imana, abona Imana yururutse, abona Imana imutabaye ku munota wa nyuma. None rero ndagushimiye Mana, kuko na nuno munsi
uracatabara abantu bawe ku munota wanyu uracatabara. Haleluya. Hari abantu bawe bafise imisozi, hari abantu bawe bafise ibibahanze, hari abantu bawe batabona ingene bo bivamwo, hari abantu bawe bafise ibintu bibateye ubwoba. Kuvyukuri nibabona ingene bashobora, nibabona aho boca, nibabona ingene vyoba imbere. Ndasenze isumba vyose, iyo atabaye rya joro umwami kamubuzitiro. Reka mighty Lord Jesus Christ, haleluya, usubire ubuzitiro. Amina. Hururuke marayika w'ubushobozi bwinshi, haleluya, atabare Gaburiyeli, haleluya, maze Gaburiyeli ashikane inyishu kuri Daniyeli. Amina. Arambara imbere y'Imana, nabona ugutabara kw'Imana. Imana nica inzira naho ata nzira yari ihari. Urakoze kutabaye, urakoze ko wihesheje icubahiro. Turakunezerewe ibihe byose, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisavyemo, amen. Tugomba tubaze abandi bo bafise imitwaro bahagararaho bari dusenga Imana. Imitwaro ni myinshi, hari abarwaye, hari abafise ibibagoye, hari abumaniwe mu buryo bw'ibihemu, hari abiganyira, hari abihebuye, hari ababuze uko babigira, hari ingo zigomba gusambuka. Muri iki gihe hari imitwaro myinshi. Nsabe Pasteur Joseph ushike hano, iyo mitwaro yose uyegeraniriza imbere y'Imana. Amen, amen, amen. Hallelujah. Turagushimiye Mana, turagushimiye Data wa twese, ugira neza bukira bukongera bugaca. Ishengero ryawe rirahagaze imbere yawe Mana, rirumvise amajambo yawe kandi rirumvise ririzera. Aho umuntu wese ahagaze hano, ahagaze kuko azi kuri umugira neza, ugomba bakorera ibyiza Mana. Ndasengeye umuntu wese azanye umutwaro w'ikibazo ciwe, ndasengeye umuntu azanye ingwara yiwe imbere yawe Mana. Ndabona Morodekayi umutabaye, aratabaruka imbere y'Imana, biragenda neza. Mwami wacu Yesu, aba abantu bahagaze barashize amaboko imbere yawe, ndabasengeye batabare nk'uko watabaye Morodekayi Mana. Umuntu wese afise ibimuhagaze imbere, mu izina rya Yesu ubihomvore kuma wahomvora Yeriko. Amena. Yeriko umusozi w'ingwara nusenyuke mu izina rya Yesu. Yeriko umusozi w'amageragezwa nusenyuke mu izina rya Yesu. Mwami wacu Yesu, erega twarizeye Imana atari kigirwamana, twarizeye Imana itabara umuntu agatabaruka. Anye muri aba bantu bahagaze hano, ndagomba ukora ibitangaza, abantu batangare. Nakara niko witwa, nguri igitangaza, ukora ibitangaza abantu bagatangara. Mana, hano mu ishengero ryawe ryo mu Gahahe, aba bantu bose bahagaze mu kwizera. Gira icyo wakoreye, haba ku ngwara, haba ku mageragezwa, haba ku bibazo byose bihagaze imbere yabo. Turabisengera abakozi bawe Mana. Aba bantu nibatabaruke, ubagire neza, ubatsindire batsinda, ubakiriza ingwara ziri muri bo. Reka twizere kuvyumvise kandi ugiye gukora n'ibirenze ibyo dusavye, tubisenze muri rya zina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha, Imana ibahezagire, Imana ibishure. Amen.